Mwaramutse, narakoze ama video nashyize kuri internet umundu wiheze, imwe ndiko ndavuga kuri radio imwe y'Abafaransa, iyindi kuri radio y'Icongereza y'abanya Australian. Hari ama comment abinagira avuga ikintu. Comment ya mbere ni umujene yavuze ko ariko ashaka kwandika igitabo, mugabo bamudekurajije kandi yabuze maison d'édition agisohoreramo kubera bisaba amafaranga. Iya kabiri ni comment yavuze ngo kuva utangwe gusemerera ngo waratangwe gusemerera ngo none ngo basigaye baguha ikintu novuga platform ndibagiye terme yakoresheje bonyene. Musanzwe ibi bintu muri iyi misi hariho novuga evolution canke revolution yabaye. Kera kugira ngo nka jewe ndi muri kino gihugu canke umuntu ari Bubanza canke mu Kayanza ashoboye kuja kuri ahantu avuge, hanyuma uwundi ari mu yindi ntara, mu yindi province, ku wundi mutumba, mu kindi gihugu amwumve amubone, vyasaba ku abantu bakomeye cyane, canke ko radio na televiziyo nationale du Burundi RTNB yiyumvira iti uno munsi turi muri ku mutumba Kabarore, commune Kabarore, intara ya Kayanza. Vyasaba iyo cyo no kwita gatekeepers, abantu wasanga bazibiye utabaciye ko nta jambo na rimwe ryigera risoka ngo rishike ku mbuga. Fast forward iyi myaka tugezemo, hari internet, hari social media, hari za YouTube n'ibindi. Buri muntu arashobora gufata kamera, arashobora gufata telefone yiwe akavuga ivyo yifuza kuvuga, hanyuma akabishira ku mbuga. Agize Imana abantu bakabishima, basi bakabiraba, batabishimye umwe yabisohoye out there. Urumva iyo barriere yaravuyeho, kandi iyo barriere itera igabanuka kubera kuzimbuka kw'ama devices. Novuga ko na za kamera na za telefone zimo kamera mu myaka izi zari zigoye, ariko ubu nibaza ko amadolari ijana ushobora kuronka telefone ifise kamera ushobora gukoresha. Bon, donc iyo barriere yavuye. In any case ntabwo wica kuba nabukeneye, urashobora guca kuri BBC ukeneye gushika ijambo, guca ku radio, mugabo encore une fois ntabwo ijambo uvuye kuri BBC riruta iryo wavuye kuri YouTube. Nubo ko muri BBC kuyumvizwa na benshi, mugabo you can do your own BBC, ukora BBC yiwawe if you like. Ico ni cyambere. Ikindi nukuba aggressive, pana aggressive osanze gukubita abantu gushwana. You ukeneye ikintu ugapusha gose. Bo je ndafise igitabo, malheureusement nagiye ngira umwete muke wo kucandika kubera igitabo bone nticunguka, ndakubwize. Mugabo ugomba kupublier harimo inzira zibiri. Uraba aggressive ku ma maison d'édition, harimo maison babita publication traditionnelle, aho mu publisher maison d'édition ikwakira cyangwa publication yakira manuscript yawe, igaca yimenya ivyo bita cost de production cost, ikariha ya komprinta n'ibiki, hanyuma ikakurondera marché, ikaziratwara ko commission. Iyo niyo traditionnelle, iragoye kwinjira kubera kenshi na kenshi nkuko bamuhaye nyinshi bakeneye bajya ba auteur bazwi. Kubera iki? Urumva bagize bagashira mu mafaranga yabo, bakakumarketinga, bagaprintinga, bagashira mu bitabo byo mu maduka kugura ibitabo, ntagire ugura, ya mafaranga yabo abahomvye, right? So birumvikana bavuze ati bo twaramaze gusora igitabo cyo kwa ntibantunganya, dusoye ikindi cyo kwa ntibantunganya, twokuramo amafaranga ko twarabibonye. Tried and tested, niko mu cyongereza bivuga. Birumvikana ko bakeneye gukoramo amafaranga, nta publication ibiri kirakorera ubusa. Niyo mpamvu baba prida ku mu auteur agitanguye yuko batakira manuscrit yiwe kubera batazi yuko abantu bazoyikunda bakakuramo amafaranga. Kiretse kabisa ari outstanding, bakahise bakavuga ati okay, iyi story ntaho twari bwakayibone, reka dutekinge chances. Urumva no ku nugutomboza, ntibabazi ko amafaranga yabo bazoyarekipera. So iyo ni inzira imwe, traditional publishing. Iyindi ni self publishing. Iyo nayo ikibazo nyene isaba amafaranga menshi, kuko ya mafaranga wa mu publisher yatwara we ni ucuyabaha bakayabaha, kuba ni nka traditional, mugabo ukayatanga an avance. Bon, ntabwo traditional kuba ntiziba zizwi cyane n'ama business privé, mugabo bobo ntacyo bahomba, we utagurishije birakuraba.
Bo sinzaro naringeze telefone ndacicamo. En fait nashaka kuvuga ko kugira self publishing sinavuga cyane ko abantu benshi bariko barandika bisa amafaranga ariko icyo ndakirengane. Hanyuma kubisigaye nkuko nabivuze izo barriere zarahavuye ubu ushobora kwiha akazi. Haba n'ivyo bavuga vyo ku maradiyo wewe ushobora kwiha akazi ku radio. Bon jewe nk'ijya radio ya France qu'est-ce que j'ai fait narayumvise uko navuze ntavyo nzi kenshi na kenshi iyo uri kurabonana n'abantu mu meeting mu biki hari ha community radio ni community ni radio y'aba communauté muragenda mukara amafaranga otamuri mugwi umushaka mukoresha ururimi n'ikirundi mushatse mu gitangura so ko kumbura abantu atari benshi hano hanyuma akabaha airtime isaha imwe mu ndwi mukagenda mukavuga ivyo mushaka hanyuma mugataha ico gihe ndayibona ndagera abafaransa bayiraninga n'ababirigi ndababwira ko nashaka nifuza kuvuga kubera jewe kera nkiri mutoyi nahiza kuba numva nifuza gukora ku radio hanyuma bati tuzogushira muri rubrique umdose umwanya nkishira ko bari bafise urupapuro ahantu wandika spreadsheet wiyandikisha muri ico cyumwero kuri yo wa Mungu ubonye ufise umwanya wo kugenda ukagenda nta ufise singende bo rimwe bakaguhasije canke teme batono musi turi kuri teme iwe guca ikintu cyo kuvuga kuri yo teme ujya munsi donc bari kuvuga kuri francophonie yari semaine de la diaspora de la francophonie cyangwa kuvuga kuri francophonie anyhow ko yajya nakunda igifaransa na francophonie na littérature française ico umva ni urondiro platform ntabwo zo gusanga ngo ndaguha akazi biki iradio kuri ABC bon na FC nuzeye conference nzovugamo muri Australia ndavuga ni bon reka kumbe ndaha profite kubera yugiye muri conference urumva utanga amafaranga menshi uhe umwanya wa wakazi ariho vyinshi mvuga nti kumwanya nda profita ubwo ngo sinkora ikintu kimwe reka mbaze ABC n'izindi radio nk'ubu nabaje zinengirana imwe niyo nyisho yonyene kugira nzoce kumbe ndakuno okora interview ndiyo bon birafasha gutanga iciyumviro I don't know nta nakamaro ifite sinzi ico nigeza nabikoze anyway bo hanyuma urumva acavuga ati bo ahubwo niko kuriguraza kubera ni radio nivyo uko ariko si radio si television si lazima ngubure hano no ubweshi kendekeshi na keshi n'abandi bose ni kuma interview ku telefone on peut le faire so vendre dushaka kubikora ino vendredi nta problème cyo turabikora avant iyo nama umugabo umva ko aje nabashakishije nabarondeye ntabwo ari bo bandondeye haraho amakarara ushobora kugenda ugasanga radio yaje gutembera event ariko keshi na keshi urumva ni ugomba kuja hanze ukironderera platform nta muntu ayikuronderera urayironderera hanyuma ugapima hari igihe bikunda hari igihe bidakunda nico ndashaka kuvuga kuko ubu urumva urashaka kuja ko kuri X ugatanguza platform yiwawe spaces abantu bakakumviriza basanzwe yanima neza baraza ari benshi bitayanima neza baca bagenda mara numviriza hari aba jeune so bwa kumenya sa jeune gusa ko barahaduka guzo za ngenza TikTok. You just decide to just mvuga kuri TikTok hanyuma ugatanga TikTok abantu bakaza jo TikTok siniko ni bakore ba jeune bo Facebook bayinkwegeye mu nange ntavyo nayindimo mugabo navuga yuko ushaka platform keshi na keshi urayiha nibutse mu kurangiza hariho umugabo yatwigisha w'intware Jean yatwigisha mu geography na economy yari mu Nyarwanda yari yambaye agashati k'inkotanyi c'était avant hari avant yes nibaza ko hari imbere yuko evidama inkota yinzi gifata mu jege baki mu ishamba navuga mu manandi kombe cyangwa mu Buganda ntiwombaza iyo baje bava yambaye agapira kavuga ngo la liberté ne se commande pas elle s'arrache la liberté ne se commande pas elle s'arrache donc ko ubwigenge ntugenda urasegeza ngo turekure duhe ibi liberté uravyakira ku nguvu donc uvuga ko ari ivyo platform ne se commande pas urazironderera sawa mugimusi mwiza bye bye.